Ntabwo pasika yashyizweho n'umuntu, n'umunsi washyizweho n'Imana. Uko niko abantu benshi bavuga. Ari kibaze Bibiliya yo yivuga iki? Abantu benshi bakurikiza imigenzo n'iminsi mikuru y'idini batazi neza n'ico bisobanura. Hakwibaza bati mbega pasika yashinzwe nande? Mbega Bibiliya yivuga iki? Babikurikiza gutyo gusa. Pasika ntiyashyizweho n'umuntu, ahubwo ni itegeko ryashyizweho n'Imana. Muri Kuvayo 12, Imana igihe yashaka kurimbura abana b'imfura muri Egiputa, Imana yabwiye Abisirayeli iti mweho mutegerezwa kwica intama itagira agasembwa, hanyuma musiga amaraso yayo ku bishima ryabo. Bakaca banarya n'inyama z'iyo ntama bibuka ugukizwa kwabo. Ivyo Imana yabibategetse igihe yashaka kubakura muri Egiputa, kandi vyose vyari bifise ico bisigura. Intama yagereranya Yesu, amaraso akagereranya agakiza, igikorwa naco cagereranya ugukizwa n'Imana. Yesu niwe ntama nyakuri ya Pasika. Igihe Yesu Kristo yaza ngaha kw'isi, yashitse kugira ngo asohoze Pasika. Ivyo bakora vyose imbere y'ukuza kwe vyari bigereranyo n'igitutu, ariko Pasika y'ukuri yari Yesu ubwiwe. Yohana 1:29 havuga bukeye bwahabona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi. Abikorino ba mbere 5:7 haratwereka ingene Yesu ariwe Pasika yacu. Haravuga nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mubirobe rishasha kuko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ariwe Kristo. Yesu yabaye intama nyakuri, ikimazi gitunganye, isozera rya Pasika ya kera. Yesu mbere y'uko apfa yarahinduye Pasika. Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe kw'ifunguro rya nyuma. Mu gitabo ca Luka igice ca 20 kuva ku murongo wa 19 gushika kwa 20 handitswe ngo yabira umutsima awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icibutso canje. N'igikomba kigenza atyo. Bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe ni isezerano risa ryo mu maraso yanje abaviriye. Yesu yakoze ikintu gishasha. Yafashe umutsima arababwira ati uyu n'umubiri wanje, afata vino ababwira ati aya n'amaraso yanje. Vyasigura ko vya bintu vyo gutanga intama bahora bakora kera vyagereranyawe, vyari birangiye. Hari hatanguye isezerano risasa nk'uko uyu murongo bivuga. Ibi nivyo vyitwa ifunguro ryera, ingaburo yera, gusangira kwera. Yesu yarahagaze hagati y'ivy'igihe ca kera n'ivy'igihe gishasha. Igihe ca kera cerekanwa n'ibimazi bakora nka simbole, nk'ikimenyetso mu kwica intama. Mu gihe gishasha naho yari Kristo ubwiwe yatanze umubiri wiwe n'amaraso yiwe bwite. Aha Yesu yerekanye ko umugabure w'umukama, ifunguro ryera, ryasubiriye Pasika. Gusangira umukati no gusangira vino vyerekana igitambo ca Kristo ku bwacu, nivyo vyasubiriye Pasika ya kera. Pasika nshasha rero nukibuka ikimazi ca Kristo co gutanga umubiri wiwe n'amaraso yiwe ku bwacu. Iyi niyo migenzo y'abantu hamwe n'ukuri kw'Imana biratandukanye. Inyuma y'uko Yesu Kristo azutse, ibintu vyatanguye guhinduka. Imigenzo y'abantu yarinjiye, ukuri kwa Bibiliya kuvangwa n'imico. Ibintu bimwe bitakaza isiguro yavyo. Muri Mariko 7:7 haravuga ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari vyagezwe n'abantu. Ibintu vyose ubona mw'idini ryawe si vyose biva ku Mana.
pasika yo muri iki gihe. Uyu munsi hariho pasika, ariko tubaze vyoba bisingiye kuri Bibiliya? Yesu yavyigishije uku tubibona babikora uno munsi? Bibiliya itwereka igasimikira kwibuka ikimazi Kristo yatanzwe ku bwacu, si imigenzo n'iminsi gusa. Ushobora kumbaza uti none uyu munsi dukwiriye gukora iki? Abikorino ba mbere 11 kuva ku murongo wa 23 gushika 26 turasoma, haravuga kuko ico nahawe n'umwami wacu arico nabashikirije nawe, yuko umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima akawushimira Imana, akawumanyagura, akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibuzo canje. N'igikomba kigenza atyo. Bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywako kugira ngo kibe icibutso canje. Uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe, muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza aho azozira. Ico ukwiye gukora rero, nimba ushaka kubahiriza pasika vy'ukuri, utegerezwa kujya ku mutsima, kunywa kuri vino, kwisuzuma. Ivyo tukabikora hamwe n'abandi, twibuka umwami wacu Yesu yatanze umubiri wiwe n'amaraso yiwe ku bwacu. Ikindi kandi, imbere yuko tubikora, dutegerezwa kozanya ibirenge. Yohana 13 umurongo wa 14 kugera 15 havuga ngo, nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge, kuko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye aba ariko namwe mugira. Pasika y'ukuri si imigenzo gusa, harakenewe kwihana, harakenewe ukwizera, harakenewe guhinduka mu mutima, harakenewe kubana na Kristo. Abigalatiya 2:20 haravuga ngo, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Ivyo nkora vyose nkiriho mu mubiri, bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Inyuma yo kumva ibi, ushobora kumbwira ngo ntegerezwa gufata umwanzuro ki? Umwanzuro n'ingingo ukwiye gufata ni gusubira kuri pasika nyakuri Bibiliya itubwira muri iki gihe cyacu. Nturigera usangira na rimwe ngo ujye ku mutsima unwe no kuri vino ariyo maraso ya Kristo. Nimba utarabikora, nturakora pasika mu buzima bwawe Yesu adusaba uyu munsi. Ubona naho wibwira ko umunsi bitiriye pasika wamugenda gusenga. Bijya siyo pasika. Pasika y'ukuri ni kurya ku mukate ariwo mubiri wa Kristo no kunywa kuri vino ariyo maraso ya Kristo. Yesu yavuze ngo iri ni ryo sezerano rishasha mbahaye. Imana iraduhamagarira gusubira ku kuri kwayo, atari imigenzo y'abantu. Iraduhamagarira kukumvira. Pasika y'ukuri no kubana na Yesu Kristo muri wewe. Ibaze rero uti, ndakurikira Imana canke ndakurikira abantu? Ndumva ico Yesu yankoreye canke mbandanya nikorera kwiryohera gusa? Ubuzima bwanje bwarahindutse. Mana Data, dufashe kuva mu migenzo y'abantu, dusubire mu kuri kwawe. Dufashe kwibuka igitambo ca Yesu mu buryo bwiza. Hindura imitima yacu tuba bizigigwa, tuba bakumvira, tureke kumvira imigenzo y'abantu idafatiye ku ijambo ryawe.